amatesa nawe nigahera nawe owe navuze ati none Primus si parodi y'iwacu none siko nakora publicité Ijya ni publicité mwe Primus ni sawa Primus ni sarisha yego kandi oya ntanzo gisarisha gizira kurenza aragushishura murahejeje kurya urahaza umutima ntaguma wiyumvira ntubeshe ntaguma wiyumvira ati none mbe ntaza kumpa kabaje ntago murindiriye umwanya w'akabaje yamaye y'igishika ngumugara wa mbere ngo pati Jesus wa kabiri Jesus wa gatatu ngo pati Jesus karabaye tuwa kane ti pati Jesus ndavunitse wa gatanu ti Jesus cyambwa ati Natasha ati no wa mbere tabasigaye nawe kintu kubashira muri ne cenza mu birato so nambara nakarato cyangwa udupapa twitsa nkutu kora jewe meze nk'umuganda nakunda kwambara ipapa none se nakwahaje je ujya muzi nakugiza ukuri kivayo umunsi wagenze gute shinge vayo nashenge ndamuhira oya sinagiye muhira oya nashiye ngenda nari namaze gupanga inzwa nari namaze kumva karere ugapanze neza we uye kuba n'umwamikazi sinza gupanga inzu maze gushika home amafaranga manza kuyashikana gakete umwamikazi yampaye ugire ngende kuryoherwa basiranje numva umunezero niryohererwa kwa navuze n'amajambo menshi nagatiro gace karaza babagambanyi bace baragambana kubera jaruzi kumva bace batahenga madase ariye nabe nampa rino cije ndamunsi naco dupfa nawe mugariko ndamwankira kimwe rino cije ndakubwiza ukuri nikinebwe ntakora none gashaje gushikira umuntu adakora nakore kayendwa nabarya barandi bamuhenda nakora guma yerekana mbe kurazirunza agisohora indirimbo ngo narinze nka koringaringa badi bavise gishika mugari kubu nta gishika muni ya frere wewe ari karajya hiti kuri rino zije turabizi kugira vume none kare ko nagwenda kumesura impuyu z'abantu gasanga ndiko namesura n'abantu ndiye babona barariye ndiko ndaraba ngo tuguha amahera none wovuga nkayo Imana kitishuye yahamana waramesa abantu bakajya uri ngaho onye none niyashika kuruka tuguha amahera nayo bati ndarya umusaya ati ndayajya ntaco tikumugoroba ndakaka ntaco nukunde kuba ndi kumantu ziyo vyapfuye hari ibintu vyinshi umuntu aba yarahevyemera ko rohanka icipo ambarira hose tireka bavuge je narigeze kugenda umunsi umwe mu gasho negetse gufungwa kubera maze gufungura tsikata umugabo wose agendana ibisangwa ase ndimo twaririmba ngo bareke bavuge wihorere bagutwenge wihorere oya narakora ikiboyi n'amabarafu n'amashashe n'amagi tuzagenda kuri kamwe no kuroba nararovye no kuropora ikindi cyambabaje kuropora byarambabaje sana kuropora umucanga musi umwe nagoswe roca numva ebana uruzi rurashumye kumbe rero sinabimenya gwagombera umpitane aro ni mwijoro bamwe barapfuye bana jimana rafite umugambi byagenze gute ubwato nyine umufumba hari kujya ikiyagura cyo kuno guma rigira uko mwijoro nijya mpeho bagiye kuroba ndakubita umwibi ndakubita n'ingarama ndibira mugatya Imana urakotse cyandabira wararokotse twarakoze turi abantu batatu abaye mu bantu 10 barapfa ubuzima bwawe urabuzi bwose ngire bwagenze mbwira umugani uhwanye n'ubuzima bwawe uzi ibintu waciyemo umuti bangane guhora kandi ajye ngwara wiratiro wayibonye. Yes, welcome ladies and gentlemen, muraho murakomeni zirakomeze neza murasumiri weche nk'umuramutse bivanye naho muhereye. My name is Frank the Answer, iyi ni African TV Solo bikazo uri kwereka no mu Rwanda utazana muri Kenya muri Congo ibura zimuguvya baranda vuga marasende Nairobi Saudi Tabe Dubai Canada Oscar Zambia Malawi Mozambique na hando smegeme sindabaha ikazu kiri mushari kwishini yacu ndagusaba kugira subscribe so ndabafinze no munsi nabazaniye umutumire adasanzwe tujane tuza kuyaga numwe mu rwaruka rw'u Burundi wagerageje kwiteza imbere imyaka myinshi hareze imyaka myinshi cyane gose muze tujane yitwa Amadesa umwe mu gwaruka rukoregeza gukora kandi vyakunze yes numwe gwaruka kandi afise inkuru idasanzwe y'ubuzima yo kandi yaryoheye abantu benshi tujane hano oya wasigaye ari mu buzima bwiza atokera heza kukayaga ngo agira ivyo atagize ngo akiri umwana avyita
iwanyu muvyita pembeya muvyita gute Dabira ipfumu mwenyewe generale kiri gute mzee amakuru yawe ndakubona inakondirira ubuzima bro bavyita gute iwanyu vyo ibi kera je muri rare ikivuma iwanyu bacita gute mu muji hari babita ipembeya urumva abanyamuji navyo bafita gute VIP oya hariho abana bo kwishuri bafita balansquare aponiyoje umeze neza no neza cyane ni gute ndakubona usa neza oya manza mumureke kwanza murabe Dabira ni imana yego Dabira so zakishwa nambaye na Drake I love so much shaka ko tuwambaye ni Chanel yego kode y'akazi gusenga kandi ngo ni imbere ejo hari nibagize n'agadatani rya mwana rya mutima Miranda amen man wizagire ikiganiro turiko turakora komeza n'ibintu bishasha mana wubaho ibihe byose abasigaye nabo satani ari hasi nawe uri hejuru Yesu turakunda cyane amen amen yitwa Madesa akunda kwivugira Imana sana kesho kubirwa umumwiyereka imwiyereka yego ndamutse abakunzi bacu dufise abantu benshi badukurikirana Beati Pumegiri ndabizi kandi iri mu Gifrasa nanze Gifrasa kirangora atwa abantu African TV nyene unyene ko kunana African TV African TV uyu umucama wanje utwakoranye kuva kero ndamwemera imyaka myinshi ndiko ndapambana yego sinarabonye uri kurakoresha Dramati hagaje Dramati naramubona kera Dramati yavumye avuye muri Band Boy ubwo ntiyantanze hit je turazi ko natamwe muri 2020 yego imyaka ni myinshi abantu bazi Amadesa kuva mu 2022 maza kutwereka mu kutubwira muri commentaire ndaza gushaka muze kugereranya kuva mu 2022 n'uyu mwaka wa 2026 urabahana ugeze kandi ntaguciriyemo uco wibukana yasengesho nasengeranya kubahwa uratiko namusengeye kuva na kera ya foto biga navyo nyine uzoyibereka n'amateka tuyagereye wicare ngaho kuri balansquare amatiyagire tuyagisha abantu bacu life nyene twiyagira ubuzima bw'iwacu ego Imana yakoreye ibitangaza nikiye kintu ushimira abantu ndetse n'Imana uraza guhera ku bantu canke uraza guhera ku Mana icambere ni Imana yampayitse nguvu kubera inshuti n'amagara ko yaba ntarifisa iyi mpemu nivyo ntavyo mba ndiko ndavuga suko nari mwiza kuruta abandi bose n'ubuntu bw'Imana umva suko nari mwiza kuruta abandi bose n'ubuntu bw'Imana rega Imana niguha umwanya tapeti yangu kina na wewe ninawurikiremwa atibereho nyakubahwa suko cembayeho bro je ndi umurasta je ndi umuntu w'umurasta sinivuruga mu mutwe nange ibintu by'isirese ndanka umuntu ashavuza yego Amadesa karibu rero amatumiyagiye Amadesa ego usa neza bro yo ni Imana kubera gusa neza ndajya none urose amafaranga n'abari 5,000 uca umugenda basikagura inyange ugafungura man utikunze nta uzogukunda akabuze Dramati urahisemo kwikunda kwari Dramati je mvuga ishukuri ko niragutse ni radio yo kuvuga abasani nico naguhamagariye ndakikubwira nazanye iradiyo ndize ndakuvuza uri umusani nkatamba indirimbo yiwawe menye ko inco kintu Amadesa kiba camuryoheye ubu Dramati niwe wa mbere ariko aravugisha abantu kubera ndabirabira musi kuri mu bariko natembera mu city ngo nagatima ni unasengwa iyo ndirimbo ni sawa ariko aragwana kumba missioners ni nziza cyane kugirirwa amahirwe yo guhura n'umuririmbyi Natasha umwe mu bantu bakomeye cyane mu gihugu asante bavuga ko afite umutima mwiza byagenze gute dusangiza urugendo hari abantu benshi bakumenye biciye kungene Natasha yakuvutuye amashi uratse ukuntu vyagenze base ni nko amaraso nyene y'umuntu nyine abafise umutima gutanga afise urukundo naravuga ati Natasha kwenda mukeneye n'ukuri tuzoramukanye ndanafukama n'ukuri kw'Imana gundo sinagora gutsa barabize timu yiwanje ndanafukama hana nishariye ngaha nyene hama canumva amahirwe ngo Madesa ngo ndakina ngo sizumukubita amakofi ngo uzumukubita imigere sinarayisinziriye nabo ati iyo migenda yiteguye hama ro cangira yandi mahirwe umwiryo joro ryabaye joro imeze gute iryo joro sinaryamye hako naciye mbwa ati kumbe Mana uranyeretse kweli
nacakidoma kwagwana baguma baponda ngo gwishwe n'iswing ngo gwishwe n'inzoka biki kumbe ni wari karakora akazi Imana tuwubahwe nashinza muri Bibiliya ndamedita ndagenda kuri Facebook sije nabonye harageze ko yabimbiye wa gatatu mbonye kwa gatanu hageze Vandred mana we yatubwiye sayine sambiri twari tumaze gushikayo abantu barazana inzigo n'amawodi ngana hano yakumvisha sino kanavyiho goziyo yantu ntaco mugabo barazanye inzigo barazanyitse ko ngo cenda gutwara amadesa ko Natasha yanitse ngo ucurondera ngo umujournaliste umwe wizeye rero nande kugira bibaza ngo rero ngo madesa ngo cete mukwakwira cete tumukwakwanye aya nifitiye timu yiwanje mugateka kamana nayibwire timu yiwanje ibimenye yego wate timu yiwacu ntaco dufise ico dufise nuyu munwa ni kuvuga nuyu munwa la bush musi wo kugenda yabaye umunsi umeze gute kuri wewe wameze neza wa muhungu yakurira mu ibarabara wa muhungu yakura ari kidoma wa muhungu yakura abantu bose baramutereranye wa muhungu yakura mu buzima bubi uribuka wa wundi umwe mubi agira amahirwe yo guhana Natasha uhamagoga ku hoteli y'inyenyeri zitanu na Kebdira kitanga onyine yese nashaka no kuvayo nashaka kugumeyo none none gashaka ko naciye nginkoko uyo nkoko nabwo ndayige none kare naho ranaje gashaka no nirira ibicuma namwe wasanga niko ndagifiriti wayo mahirwe uyagitse wumva utokwishima bavugisha ukuri ngo ni gambere umuntu akutsimanye umwami kazi akiyumvira akavuga ati reka mpamagara urya mwana birengagiza ndamuzane tuyage aranyugurukira Natasha n'umwana muto ko nasanze numurasa go je bunasike namutarasa unatasha namutarasa nta beef n'abantu bro ntangoye n'abantu yifitiye ago nuko nyina bisi nyene barura nyina bakine kumuvumirago je sinkeneye kuvumira je mvuga umuntu yangiriye neza ikintu gituma nanje ndyoherwa abantu wakugiriye neza ariko kumuvuga gute no ntawo buri kiguku kumuvuga gute wowe waragonze umusozi ibarabara riharwa sanga vora wayihindukize kandi barabara rihari nukuri kwimahira kugiza ukuri hamara twakira neza rampa primus ndaryoherwa kusuru primus hajya abatisa nawe nigahera nawe owe navuye ati none primus si parade yiwacu none siko nakora publicité yega ni publicité mwe primus ni sawa primus ni sarisha yego kandi oya ntanzo gisarisha gizira kurenza nabe rinzoga ikatse umwe ahantu kubera iswingi zifata umuntu ariko primus muri hotel Kebdira ketanganye irahari mugira tsimvye ntayo kwigurira nayo kwigurira muri Kebdira yafise amafaranga mu Burundi amafaranga oya wewe yigurira wewe jewe hariya no kwego nacinareme baratwakira neza turajya inkoko fresh aramakabasha ndaryoherwa sana niturashika ku mashine n'imigere mashine n'imigere turaza kushika ko mu akibakira ukimubona nicyo kintu wavuze mu mutima yo nabate mama urakoze kweca ndamubona neza gace sirabwo nambona amasoko yanditse nubona nyene ego ifite neza afise freshere nziza ukuna uya niyo yambitsa oya nukuri amenye yiwe yonyine arera avuga kwera nimba afise umuta process ahubwo nimba umeze gute arera zera twenga nanya cyangwa dise kandi abe yansiko ukire basigume ndaba ukuna twenga ukuna gira ko naga freestyle gira ko naga sekandabe yanseko sekandabe yanyenyu uyo niwe nashaka uyo niwe nagomba uyo hawalete select ni gushona n'abana barahona tubarira MJ ko abamere bakarira abapampe bagapamuka uzotwinjire mu tubishako dushona umviriza umunsi wa mbere ngera ku bapampe ndaciye mpampuka walete select washenyeze shobo ya madesi no mayishamba aka sosa kishwa aka rabushe umunwa cembaye kubera umunwa bro nukuri kumana yo hatabuye umunwa nukuri kwimana mba nkirara mu barabara yego mugu bro kaje ndashimira nukuri Natasha yarampaye amahirwe menshi kubera jubu nararose ahantu nkorera nkahemba ku kwezi samahera menshi muguru ukwangana kose ndaronka gupanga inzu nkaronka n'agasosi umva ico kintu Imana yarabinkoreye nanaguma nimvira turone mana nzoguma nza gusaba indari imyaka yose kweri Yesu mfise Imana
Twacho nigikunda reka nerekana itara yiwanje ndasara kora ibiganiro 30 ku munsi cyane umbicu rya Natasha ati sawa amapebilise rero ubu aranandondera ni menshi kandi nkasaba amapebilise menshi cyo nkoze ikintu je twedukikanywe n'abantu benshi amadesa boy cyangwa amadesa boy nikiravugwa sasa rero mbarira nakugurukiye twatubwiri kwa Natasha naragushishura murahejeje kujya urahaza umutima ntagoma wiyumvira ntubeshe ntagoma wiyumvira ati none mbe ntaza kumpaka baje ntago murindiriye umwanya wakabaje yamaye yigishika nk'umugara wa mbere ngo pati Jesus wa kabiri Jesus wa gatatu ngo pati Jesus karabaye tuwa kane ti pati Jesus wa gatanu ti Jesus cyambwa ati Natasha ati no wa mbere tabasigaye nawe kintu kubashira muri ne cenza mu birato so nambara nakarato cyangwa udupapa twisa nkutu kwara cyemetse nk'umuganda nakunda kwambara ipapa ego ipapa kubera ni yuguro kuba mbafisa amayashu ebana wewe umeze neza yego kabisa ko mafaranga nakoye kwa Natasha naciye mvuga ati je ngo mbe nambare rero nambaye style kubera bro twe turi mu kazi ndiko ndagwana komba mwisho ego yanyuma katwisubirire rero muri wa mwaka w'2019 2022 hano menshi bakubonye ariko bataziye amadesa wukuri yavuye hehe vyagenze gute amadesa wewe Frank Sinaga wasi Frank Frank mugwe Frank urana Frank urana Frank uratsko twakoranye we ntaribi kandi we mu bantu we niyumvira twakoranye we nturimo Sinda kubwitsa ukuri je ikintu cyambabaza nayo kubwitsa ukuri n'ikintu cyanezereye ndakivuga ati uyu muntu yarakosoye tiyubahwe ya Frank we ntaribi giwawe we twarakoranye kubera kubwire nitgume tubonana nta telefone ari ifise kubera ubuzima mugarika Imana yabishatse ko tubonana baje shaka 2020 yego ubuzima bubi oyaga nariko ndafatisha ariko kurafatisha nako ndafatisha rero cyambura umuntu amfata ukuboko cyamwana na MC Goragoza na MC Gundozi acha batamadeza tinoguma muri ubwo buzima amadeza ufise impano ufise itara ufise kugira amapebilisi ibintu byawo bikagera kuri none amadeza tukuma wicarika impano bakansanga garafre nkanarira ndi muri bwa bubangara ubwabo bwa butanakenewe ibyo byose bakara bakagwata umupeti kwe abayeho nabi bigatumwirukire rero barakora amafaranga akabwata amadetse gufungwa cyo byari bigoye kwa naramesura impunzu kubera ngiye gusanga mesura impunzu mu 10 nanje nta numwanya ndose ugasanga aho kuryama biranangora savye indaro nawe uratse hano savye indaro bisaba nawe ukora isuku ubereke nawe ko muri ku uri umwana mwiza ne gashagara firozo usavye indaro ahantu ucugendo ryame si papa we si mama wawe nawe acavyumviramwo gute erega umuntu nawe abafise inyungu ziw'ikintu nawe umufasha umani gufasha nta uburi cyashoboye niyo mpamvu nkuna kuvuga ati umuboss akenera umukene sikuvuga ati umukene byose niko basi navyumvuko izi narizanye umukene nawe umuntu muto bazi akakenera umuboss ni gufashanya byose nk'umuboyi akenera boss cyangwa umukozi cyangwa nk'umuntu akeneye kubaka ibati rya super battery kaze wumumaso bumva shagenda muri superbat nawe abakeneye abazanye isoko agiye muri superbat kuba superbat ni batiri kaze apana kya batiri imwe umengo uteruye umengo nta ngupfura ifise uravyumva ni misumari kaze nkugutse mabati cyane wa mumaso wa mufundi so sakimaso igareso bisi dangerous ugiye ntazokoroke kubera korotse amatse kuba afise rya batiri imwe uhonyeye kuco aca yisanga hasi azobari so zakimaso mugari kagiye muri superbat ajya mu ngagara agaca bona ijyarogo ya superbat agashashika ajya mu ngagara uravyumva ndashaka kubwira nakubali urabona kubali jewe n'umuntu wa Bruno kace nkuri cyanzanye acakera muri superbat wa mu maso nyimba
bose bavuganye amabati ijana mugo nawe abafise ukuntu ayo mabati ijana bacamwongera nk'amabati 5 ona amafaranga umva abari make umva baho no naho bavuye ibururi amanutse agiye kubaka agacatora ati nafise aho nogena muri Superbati nkatora nkayatora niyo misumari nawe ntumva kazoba rose umwana we azoca afungura bro shigikira amadesa yego niwe wuyu ngaha soza kicwa sa hari abantu rero batakuzi bazi nyene ko urari yakuza kuri iyi mihanda ariko ubuzima bwawe bw'ukuri amadesa yakuze ari umwana ameze gutega muto nakuze n'umwana w'inuma y'ishamba n'icapu ntavyo kugira nti ngo ibiki n'ibiki ncana maremare akase kose duhwanye nkura kuba nico cantunze nta muntu anyiruka inyuma sina bifu na mutu kandi ntawo mburira indero nuko ce amadesa vyagenze ubuzima bw'iwanje akura n'icapu ntagaya akazi cyakazi kose naragakotse nadanatse amabarafu nadanatse amashashe ikiboyi reka nabo ba diaspora bagenda hanze nzo namamvuga ntagira umuntu azogaya akazi kakugaburira nk'ubu nkaje ntava mvuga nabi Superbati ico nicobaho hago niyo ndoto mfise ubu buri mwanya bazimbeka ko bagume bambarira timbeka Superbati ngo hari bisuguti oyaye wati namabati bwira papa wanyu nimba bariko barubaka baze kugura bumva kubera bumbise ngo Superbati bibaze ngo ibisuguti vya shokora barabahenze sivyo yego ati nakuze ari soza kicwa ari sirago zigoye kuri wavuye mu minyororo navukiye muri Bujumbura rirare imutamo na manda bivuga je niho mvuka niho nataye uruzogi bakanyita ntawe yankira Jeremy mu congereza Joromi aka amadesa canke shashkei canke inuma y'ishamba canke soza kicwa canke soza kuwata canke soza gupasua kicwa canke Africa shoke canke danger n'ibintu canke dangerous ibintu bikomeye cyane kubera censhana maremare ivyo mbona cy'abandi babona je fisi ivyo mbona bro vyakatsi kanje kazuntunga kwa cina mnabwa fisi nonda nkene gufungura ono bana bajya badamu ko bemera bakagira ane ticewe nimba ariko mba mwisho ntako ni kuyigwana mbekura amatsiko n'umusirikare amaze kugenda mu rugamba abazi vyakihimwe abazi tihangiye hano umwana arira nyina ntiyumve kubaje umaze gushika mu gisagara mu muji nta cyuburofa niwe wasize abavyeyi bon umva gusa ngaho muri rene hagufi nyonga hi Bujumbura waba ngaha anya muhira abavyeyi bari ngaho onye abavyeyi ni ku Gatumba ari ni ngaho ni Bujumbura ni ngaha nye oya ugatumba ni hafi yaho mugo ni ku Gatumba abavyeyi baro basize home navuye office imyaka 9 uje mu bikiga mani kurondera ubuzima none gashana cyangwa mu cyaro none mu mavyasha bimariri kumba ni amadesi simba bangita Yeremiya ariko cavuga ati amadesa kushavu bigotse nanje ngende kwidutsa amadesa boy ubu nakiri kuri sawa kwera kiriku icuna muvuga neza kiriku turi hamwe mu muryango umwe Superbati Imana ishimwe shame reka itere imbere kiriku sharapambanye benshi baragomba kumugwanya igihe ijya modoka yo bagira isanganye baravuga amajambo menshi cyangwa byambera ko gihe mvuye kwa Natasha tubwira ujya muzi yo nisene kwa je ujya muzi nakugiza ukuri kivayo muzi wagenze gute sinkivayo nashenge ndamuhira oya sinagiye muhira nashiye ngenda nari namaze gupanga inzwa nari namaze kumva karere ugapanze neza we uye kuba n'umwamikazi sinza gupanga inzu maze gushika home amafaranga manza kuyashikana gakete umwamikazi yampaye ugire ngende kuryoherwa basiranje ndumva umunezero niryohererwa kwa navuze n'amajambo menshi nagatiro gace karaza babagambanyi bace baragambana kubera jaruzi kumva bace batahenga madese ariye nabe nampa swata bace baramaramara bace bibonera grand frère nironkeye muri Superbati yo turahevye noneho ejo batsokumva ni kumena nyakuba bazovuga gute niki kibazo bazovuga gute ko cewe ndamusengera buri munsi nyakubahwa je ndamukunda cyane ndakunda ukuntu avuga arababwiye ati bakore hari abantu benshi ari binebwe ashobora kuheza kaminuza hakumva ati reka cewe base nkuru umugambi ngo ndorendo nk'akazi cyane amarema rurondera ubuzima
ndetse nabwirondeye kini muto kiraje ubu niko ndiga n'icongereza muri no minsi kumbe ntangure kuga icongereza ruzoyaga na Drake Drake tana I love sana Drake how are you I'm fine bana akongereza ubukarimo wamubariye tubu nta burofa ikirundi nacirumva inkene ya Afrika mbega uratinya kwa ko bamwongeye nyakuba bo baramwongeye ko bararavye tabatama bose dufise ngaha muri Afrika katirayo nyakubahwa nukuri Imana imuhezagire atwara Afrika yose kubana ugwaruka w'umusare mutima wa Madesa boy niga rega wasanga ajya n'abana biwe bambona tuni Amadesa harige wande tutsobonana cikintu kiraba ni Imana nacu yatremye tutari akavutse umuhisi nacu yatremye tutari yagiye avyivugiye yego zina kunda kugira na telefone ko ndirabira ivyiyisi ahigeze ariko biragera timbe biri gute ugacana maremare gute ntibagiye na simbizi guma ndamuvuga neza nakiruka ko ravyitwaramwo neza mutama Big Fizzo nawe nadusohorera duhumanya nawe atubwire rero amakuru yose Big Fizzo nawe nyine ndakeneye tuzobona ndakeneye umubonano ari buraya uzojibura Amadesa ico citse none ntibanzibura niho ntaguma bambona niyo ntwara n'abantu bakuzi buraya reka gupinga ngwiburaya mutubwire muri commentaire atubwire iburaya no kwereka inomero nyinshi kimwe gusa iburaya no wa mbere yanguriye ino telefone iyi nawe nyene yubahwe Imana imuhezagire n'idekoma kandi akeneye bangure telefone ikaze garafre igacefise umuryango bro hari ibintu binangora urafise umuryango oya mama wanje n'abatoyi banje n'agace gata papa afise cyungoma mvuga no cambaho gute nekana arice ndinoma y'ishamba ndiko ndahiga kandi mama wanje urabona nawe ari karakura n'umubibi none azocabaho gute kana arice afise amaraso ashusha nawe nyine yarashusha ararondera ubuzima ati mbe Amadesa yobaho gute niyahombye kuba yaravye Amadesa ubu ndakeneye telefone nziza kandi nibonye batwiyereka muri commentaire kugira ngo bashobore yego jewe nafise umutima muri nzira ndavuga mu kiganiro yego jewe namuharirije yuko atabadiaspora abantu bari burabazinanye nimutwemeze oya wa mbere n'uyu n'uwundi yigetse kumpa 50 ndi n'abajya bandi nyene banshorera akavuga ati Amadesa katugutemwo bari za Kenya hehe mugoro cy'amahigwe yibora yasinda yaronka kwera eko birashoboka kandi naguciriyemo ndankumuntu azosura ku telefone ambwira ngo we Amadesa ngo we turagufana umuntu ukunda bro aguha mahera nukuri cico kintu kirambabaza kweri uramfana sawa ndacena mubaza turamfana ego tinone kufana tinone raba ko amamega yaheze nukira n'ayamamega ntanavyumvira wenda muryohere none wumva gute nzaba mvuga ati n'umuntu wanje ndamwandike muri ca gitabo c'abakunza kabutse Satubi Satubi yarapambanye ntiwambo nyandika mu gitabo c'abakunzi bawe hajya ari karabwira abafana ndakwandike mu gitabo c'abafana yego ece niyashona gikoro kandi mukazi ushaka uko nzo guhembwa kara umuryango aniyo mpamvu mvuga ati bana ati n'umutwe urameneka sosa gupasua kichwa ego batahamvye ko tazohamba iboka noneho bizogenda neza ko Imana yarinze yatsu uno munsi biriko biraza ubona na Natasha n'umugisha waronse mu nyuma Superbad baragushigikira nabo nyene baravuga ati uyu muhungu twamubonye bisigura yuko n'ahandi hantu hari abandi bantu bakubonye bakorakora baneza bavuga ati uyu muntu vraiment ariko arakora neza ibi vyose ugereranije ubuzima bwa kahise kawe bubi wabayemwo bw'inzara bwo gukubitwa bwo kubaho nabi wirirwa warushe wirirwa mu masirago menshi cyane gose hamukabugirwa amahigwe uno munsi kabufise abantu bagukunda bagukurikirana je vyose ndabikesha itimu yanje Amadesa ego na King's Family Burundi sinayivuga nabi kuko niho nkorera amakomedi menshi n'amasinema uko je ndo muririmbyi nkaba umukinyi wa sinema nkaba umukomedi vyose ndavanga kandi ndakene vyose nice biraba nta wundi biraba nicewe papa vyose nice biraba nta wundi biraba igace ndi umugabo bro we nubona n'ukuntu mpagarara none ubona ngenda uko sosa kichwa ingabo y'u Burundi Amadesa sosa kuwaza abatazi kwa iyumvire soso kwiyumvira icara bagucumbira ingari wirire nimba wabuze imisari kandi kintu nguma mvuga abantu sinosura kwandikira abasane abo nandikiye abasane ni beshi
hama ni benshi sinobavuga kubera ndazi ko badokora nguma ndavyidoga kora ikintu nidoze kiba canshavuze sana nini ndakwidogera hari umuntu yampemukiye sinomuvuga abakugiriye nabi bavuge bashire hanze oya bashire hanze ntibikenewe reka ndakwika tuze hano onye murambaza muri Superbat naho ukuntu bishasha vyawe ndaje sawa mbare ya rero ni yihe couple ngahi Bujumbura ukunda ufite couple nyinshi ufite abademu bishi bakaze bari mu entertainment yaje abademu bose nabakunda kari mu njya niyonja jewe ndaba umuntu akari mu njya niyonja wewe none nkuba kuhaye uvuye ahantu urashonje hari jambo bavuga nyene mu Giswahili timuzarau wa tumuntu yanka icajya ntabazi muri komandere batubwiye abavyumvise bavyumvise agenda kunda bademu ko nambaye umubiri urahema kandi abona na jewe ndi umusore ashushe aracashushe nakomba mwiswe ndakenda carondeza baratazaronda kandi bizo baratazaro kandi oya sugo wanje amwita baratazaro sugo wanje bamwita baratazaro umurebe baratazaro nawe uratwakotse n'amateka ari ameshe baratazaro n'umuntu abakatse umbo umuryango wa baratazaro nyene n'umuntu abashushe amarasa ashushe none rinoji uramutse rinoji je ndamunsi ntaco dupfa nawe mugariko ndamwankira kimwe rinoji je ndakubwiza ukuri nikinebwe ntakora none gashaje gushikira umuntu adakora nakore kayendwa nabarya barandi bamuhenda nakora guma yerekana mbekurazirino agisohora indirimbo narinze nka koringaringa badi bavise igishika mugari kubu nta gishika ndabibona nakuca nakubwira benshi bacha bavuga ngo Moni ya Frere yatumye azima ngo ari oya Moni ya Frere biravana na code yabo barimo turaba umuntu ari hit mwe kimwe gusa Moni ya Frere wewe ari karajya hit kuri rinoji joje turabizi kugira vume rinoji na Moni ari karakora oya rinoji je ndamwemera kimwe gusa Moni ya Frere yarakwamye ntazi gutamba yire kure uneyo kubuta dese nkuwa akamanuka agatamba akagirani yaba nari chapa mubwo natashara kunagenda ati eske mbibona gute natashira pampana noma hari kuno yire kura rero bigaragara n'ibyo bintu bakunda muri show kwire kura ntire kura uwo uri mutsade wawe urabona ba Diamond nezereza show waze gutwenza abantu ukatsi wazanye ukakuzanya acha kuza muri stage kumara maza murisha ngora ngurunda yo mana ya hakanana bagacha numvanise semwe ngacha numungu no pomisa hari bina basare bo ngamu Burundi nkine kuzobigisha nundi muntu niko ndabwira amateka satura mabafu nawe nyene ibana karavyitwara mu neza yego na Fabirov Fabirov ariko avitwaramo neza gute katari karakora gamani ya twarana yatse Fabirov ariko avuga ati cengombe nje nka jewe nyene Fabirov ni so Fabirov kwintuma ndamwemera Fabirov yimereye neza kandi ntakunda ibintu byo kuvuga amajambo menshi habo Fabirov baguma kumukwakwanya none gashaka ari umurapere ngado visa kaze Bifese mushize ku ruhande ya Bifese arashoboye sinabahaye impano mugo jewe ndaba ibintu bishasha Bifese nabe yamataye mu bishasha wewe urazi indirimbo zawe za Fabirov nuko nyine indirimbo nyinshi yazikotse kera z'ubwenge Fabirov je Fabirov namushingira nta nako rya ndirimbo ivuga ati mbega ndafise ugoba kucakora kandi akizi neza mbega ndafise ugoba kucakora kandi akizi kabishoboye ugira ugoba gute Madesi igiki ubuzima bwakwigishije ubuzima kubera guca ubwenge kubera narabonye ibintu n'ibindi tijendoronka amafaranga uku tinocana maremare uku ubwenge udafise ubwenge nyene urumva ni wewe nyene niwe biraba none gashaka cyo bitazondaba reka nikiye gisanga kimaze kugushikira ugishika ngahanya mu jini ibisanga we ntuzi kari vyose ne mu gisanga ntuzi kari bisanga nubu kari gisanga cari cabaye mu kibanga ni guhora igisanga cari cabaye nyene abisi nyene nabisi mugari ko nawe uco bi mu mwanya kwani tuba dufitaniye gahunda je nifitaniye gahunda nawe
oya ntaco tureka ubu unya nicyo kintu kabisa wibuka avuga ati kabisa ndaguye mu ipici iteye ubwoba ikintu cambabaje nuko narara mu barabara nco cambabaza nkabura aho nduhukira mugo urabona ubu ko mfise na freshere mfise ahantu nduhukira nkaryama nkaruhuka nico novuga kwera ikindyohera nkabafungura ntagenda kudodora mu rupangu rw'umuntu ngo dodododo ngo ushobora kumfasha ico fungura ico ndagishima none kare ko nagenda kumesura impuzu z'abantu ugasanga ndiko nanamesura n'abantu ndiye babona barariye ndiko ndaraba ngo tuguha amahera none wovuga nkaho Imana kitishuye yahamani waramesa abantu bakajya uri ngaho onye none niyashika kuruka tituguha amahera nayo wati ndarya umusaya ati ndayarya ntaco tikumugoroba ndakaka ntaco ndayarya hari amasira agomesha umuntu acamwe abakeneye kuvugwa rimwe na rimwe kode yakaza umutibanga ni guhora harawe nuzobona umuntu ari ku mwanya niyo mpamvu je nkunda indirimbo nyinshi za Big Fizzo usipende swaga yangu nukunde kuba ndi ku mwanya uziyo vyapfuye hari ibintu vyinshi umuntu aba yarahevyemera ko roha nk'ijipo ambarira hose tireka bavuge je narigeze kugenda umunsi umwe mu gasho negetse gufungwa kubera maze gufungura tsikata umugabo wese agendana ibisango ase ndimo twaririmba ngo bakibavuge wihurire bagutwenge wihurire oya nimuntu urabona kuririmba ko cyane n'umupaseri n'umupaseri cyo nabaye pasi ko nabona cyane nafashwe ngandi mu munyoro ndi muri ne ikintu gisigaye abantu ko batera inkuru ko cyo muraye ntayo mbura namba ndi mu bibazo cyo byose bibazo nabishimo byose n'ubundi ndabifise ndi amahoro nange ikintu kintera stress ndababwira nk'abaratano baryohera gute acambwe mwambiye farao saa inaeneya timubarire farao madesi sahirageze yo kuvayo kubaremesha bakaryoherwa ati ati murabona abagenzi banje ngati murabona yabo tukwana saba dwari mwe musaboneka kandi ngo vyavutse nivyo tini minyoro nishoke tiko ntabonye ikidoba mukubise hasi satani eko karipfutse ntebe bakashuka teni sawa nkabaremesha nkabatera inkuru bakaryoherwa kandi nashima n'umupasiteri twigeze guhana amwe twepe ego hari umupasiteri twigeze guhanira aho kuba bapfa ibintu by'amatongo nyene raza amatongo nyene turi kwisi bro turi kwisi kwisi bihenda amaso umaze gufungwa kwa ngahe muta rimwe naho nyene urumva nadize umugenzi wanje ntiyari kosa giwana ko cibazi gatama kosa nkuru amakosa ugwamo ariko biragoye kwizira ingene amadesi wamaze gufungwa rimwe wakuriye mu barabara uyacewe jewe narafunzwe muga ariko urumva yari umugenzi wiwanje umugenzi wanje nari namuhaye indaro acagenda nyivye bacavuga ati reka we tugufate rero uko vyagenze uramuhaye indara cyane nakwiba acagenda nyivye mazisha muntu akwiba kandi wari unikeneye kweri abantu rukuntu bagoye so banansubize n'inyuma bana navyumviye cyane numva ni none ahubwo cini vyishi mvuga sana kandi je nakeneye abantu bakeneye publicité barakubona ndakeneye je ndahari kubera mwebwe publicité c'ikintu nkoze kigera kure umuntu wese afise ikintu cogera kure azompamagare tuyage amadesi ambaye kubera uyu munwa ndi umukozi banyita mutumishi mu Giswahili mutumishi mu Kirundi cyo banyita umukozi yego nubuye buzi butatu wakunda gukora cyane apare yo kumesa butatu akunda gukora cyane haraba boss na mesura mugo ngiye kuba mesura bo bariyemera barashura kuma nka 50,000 kandi 50,000 namugataho ndayajya mubiye muri ayo 50,000 ngacamvuga atone kashata 50,000 nanzi n'ubuzima kuno bugoye azumfasha gute ngacangena mu rupfumera ngacangura impundu zitatu ziza ngaca naridandaza nyene bwa bucapu bwanje asanga niko ndirongera amafaranga uko baje nifitiye amaraso meza ku bantu kuntu nyene abantu nyene banyikundira bakavuga tujya ni amadesa atunamucorete nta ni ngwane n'abantu uko niko je nari nibereyeho bonaho mbayeho kubera publicité n'amasho nuko ako niko kazi kambere ko kumesa bundi nabwo akunda gukora narakora ikiboyi n'amabarafu n'amashashe n'amagi tuzagenda kuri kamwe no kuroba nararovye no kuropora
Ivyose warabigize narabigize vyose kumesa watubwiye ipica yagushikiye ukamesa abaguhaye impuzu bariko barafungura kabisa kandi ushobora kuvuga ati turaguha amahera ikindi cambabaje kuropora vyarambabaje sana kuropora umucanga musi umwe nagoswe ruca numva ebana uruzi rurashumye kumbe rero sinabimenya rwagombera umpitane kwa kuntu nyine usanga ari wa mwana yakorotse kumanga Imana isega ibiganza ebana ca ndabona induru nyinshi naciye mugati ayidi nawe ningankuge ca ndavayo ngiro ku kipe ye kuroba ujya muyaga wo mw'ijoro rero ababaza wa muhungu we ubwato buriyubika buratsi no burongera swapfuye umwibi mani jewe naroze nukuri kw'Imana gupfa ngaha ara nko kuva ajya ujya murongo wo mu Kanyosha ujya murongo wo mu Kanyosha gushika kurya murongo wahajya wo mu Gihosha udugira aro ni mw'ijoro bamwe barapfuye mana Imana irafite umugambi vyari vyagenze gute ubwato nyine umufumba hari kujya kun ikiyagura kuya kunoguma rugira uko mw'ijoro nijya mpeho bagiye kuroba ndakubita umwibi ndakubita n'ingarama ndibira mugatana Imana urakotse ca ndabikwa wararokotse twarokotse turi abantu batatu abaye mu bantu 10 barapfa Imana aganutseho n'umuntu yarapambanye sinumva kubuya ati cewe ngaho kumbwira ko cewe abajya baguma baponda ngo bansubitse hariya uko baramubara baracaye muri ivyo nikibaho sino kubereka akazi ndi muri business yonyene gusa yego aho ni kuropora no kuroba ukora ikiboyi niye picha yagushikiyemo ikiboyi uri mu nzu y'umuntu ikiboyi picha nawe yankiniye ikiboyi nakiniwe ni ipicha yo zarana ngo ugasangiye hari umunsi bantu mu gitoki ca 5000 azopfa nibagiye igitoki ca 5000 canguramwo igitoki ca 3000 kwa nani numva nimererewe nabi we kugira ukwezi guhera atana bingaho ubona nawe rero unakorera nawe yarakerebutse acambwira ngo tugende ngo kusuko ngo twakiguriye urumva nawe yari ebana ncenda ebana acarantora namwate none muvyeyi tiratse ko bigoye mabuja tikutambwe isikuru nakiri kare ibyo ni gutabimbwiye akiri kare tubana nkuko biragoshe kubana n'umuntu munsi tu umuntu yimereye yuko biragigwa bwinshi cyane yego bizigirwa ntuhemuke wemuka nibibi baramaze guhemukira wewe je simaze guhemukirwa gusa ahubwo babice mwinsigo nyinshi apana guhemukirwa kandi uzube ngaha kwisi ntuzo kwizera amahirwe gusa no guhemukirwa zo gumuvyitega nimpamvu nkunda kuvuga rya jambo ndakunda abantu sinzikira umutima yabo niyo mpamvu niba dusinyanye ikintu dusinye ivyo akazi wambwiye ndagakore duheze niba afise umwana nawe ufise ndabikubwitse ukuri tubane tuzinanye neza cyane rya muntu akunda iki yankiki yankorera akazi boce n'umukozi nawe ni boss namukorera akazi ampa amahera nuko uno munsi uri mu bihe vyiza uno munsi usa neza uri mu bihe bitandukanye n'ivyo wahoramwo wa Muhammad atarafise ico yimariye yarakiri mu buzima bubishe cyane gose uno munsi waragira amahirwe hari ibintu vyiza bitanguye kuza ni iki bihe bintu wewe wizera ibintu nizera yego wizera iki wewe je nizera Imana nkizera n'abantu banje nyene bankunda bafana kubera nibo batuma nanje shika ngo ntibazugume bangura mu barabara niko ndigira nk'umwe gutanga interview wawe baguma bantelefona bangora ngo wema ndetse turagukeneye je nigire mu kazi kiwanje nimbugene ndaye kuri telefone naho nyene bibera ngapana guca bagenda baraza kuvuga bagera ku commentaire ngo ujya ngo aragango nagituvugisha iyo nzigo niyo nkeneye imanzi bavemwo Niko baza kubigira batayibwira bajya badramati ba big fitso bagira mu mamodoka bo ngo kubera bangwanye bansubiza inyuma naho nigikunda bro sikutayiwona tu kaburi sikutayiwona tu kaburi urazi imigani ndagerageza ibyo shoboye ndakubwira oya ntaco ubuzima bwawe urabuzi bwose ngire bwagenze mbwira umugani uhwanye n'ubuzima bwawe uzi ibintu waciyemo umuti banga ni guhora
kandi harya ingwara wiratira wayibonye utarayibona naho acaguma yitwengera kubera iyo ngwara ntaba yazi ntabarabona ico gikomere c'iyo ngwara mugo uyibona iyo ngwara ukuntu imeze tukumva iyo ngwara ibabaza uko mu bapapa nyene n'abakurambere habumvise nyene umuti w'ibanga ni guhora kandi ingwara wiratira wayibonye nuko kweri yitwa Amadesa nicyo kintu wifuza muri kazoza kawe wavuze ko ufise mama ufise n'abatoya bawe muri kazoza kawe nibihe bintu basugutegura nibihe bintu uba wiyumvira gushikako ikintu gihari nyene shaka nyene umuryango wanje nawe umere neza umwana wanje nawe ntazopfa ubwo batwenga abeho mu buzima bwiza umwana wanje harya nanje mbona ivyo ntakoze nawe azobinkorere ije nivyo shaka kweri ubwo Amadesa urafise umwana wewe urafise umwana umusheri oya nta musheri ndaronka kimwe gusa ndamukeneye waramwigeze waramwigeze none yabukunda sibo nyene nanguye taraba ex bampemukiye oya ngira ifishi imwe utezibagira y'umu ex yigeze kugemukira avuga ati ko jewe Amadesa barankubise poto maze guhererwa kubera maze guhererwa ntafise amafaranga n'umudemu ntibigeze gukundana bamwita Berenice apana Anje bamwita Berenice Anje yana uwo mudemu pishanwa twakundanye ame indwi zibiri kandi ufise umusheni biraryoshe gukorana n'umuntu muzinanye azingeso yiwawe turi umuntu ameze uku yankiki yana umudemu rusasa kuko yaraze jewe ndamuhamagaye twarayaga ko yinywera agafanta yari umukizwa tukayaga neza tisheje nagukunda atibona je ndagukunda namupima ndaba umutima wiwe ndamupima kandi arifise amafaranga ndamutelefone namubwira ati fata imoto cyangwa ati ni washobora kuzana amaguru cyangwa ufata ikinga y'amajana 5 uti nicaye ngaha toya ko namaze kumutelefona mu gatondo tiyaba ngo wari ufise ngo ayimoto urumva cyanamubaza ati none tivyo habaye ikisheri tivyo bintu tuwimviye iki naciye muga ati kumba abakobwa bakunda umuntu ari ku mwanya ego umudemu ukenye ntaho muhwanira kandi umudemu azokunda kubera bazi ukuvisa akazi uri umudemu ukunda azi gatacu ukora uri kinebwe habo ndazi w'abakobwa bakwiruka uko ni benshi kwa arabona tujya tazogenda guhiga nk'inuma y'ishamba tazozanira asiyo tuzokongereza kandi nkeneye wa mugore nyene azikurondera ubuzima haga nk'ubu mvuye gutanga interview nimba narose ivyo bihumbi ijana tukabikoresha umugambi umugambi uzodufasha rasi maze uzogura ivyo bijumu maze uzogura ubwo bugari tuzobika ngaho nimba azarimwo n'ibiro 20 uyu minsi zovamwo ingahe tutegura n'andi mafaranga yo gupanga kandi ko tubayo ngaha mu gisagara bro usanga nk'abadiaspora hari abadiaspora usanga babademu beza ahubwo ati kagende wundira Amadesa basi dukorana umuti twibana kandi wowe mutamwo mugeme gusa jewe abademu ndonka bose tuyaga n'abantu mengo baragunze umusozi barakunze barabara sinzi kubera abademu duhana bibinebwe sindahwana wa mudemu atsikunda nande sinuho wa mwanya wa mudemu atacho mbona twofashanya muri kazoza nejo naho noshobora gupfa ashobora kundabira urugo nkuko papa wanje nako yavuye nkuko mama wanje akaturaba atazohimuka akagenda kundi mugabo ivyo rumva abajenti ntibashobora no kuvyumvira papa wawe uraza amaze gupfa wa mugore nawe hari abagore usanga aguma basohoka akasanga agiye ahandi babana bashobora gukora mu buzima bugoye bafatwa nabi ngo nk'iyo byoje ndabimedita ngo urumva tufise ico twakoze turi kumwe tuzomenya ukuntu tubaho jesho no kubwira yego usigura ko wama wiyumvira ku mugore muzobana kubera ashobora gupfa nanje nkava ko twese turoreye urupfu urabizi turoreye urupfu canke Imana ikazi kadutabara kadukura muri no minyororo muri shoke
kuratsa abo tugwana katari abantu Oya bro kabisa. tugwana nimwe musaboneka mu Asha saba bimenye inyama n'amaraso. Yego kino kabisa. babwira rero So za kichwa. Sasa kuweza kupasua kichwa Afrika shoke nyuma y'ishambi ntare ntare koko buto buto buce bugenda Bwiruka ku ruhande. buce bugenda yego Ni cyo kintu wibuka kikakubabaza mu buzima bwawe? Ebana nisoza kichwa ebana ati Ni ikihe kintu wibuka kikakubabaza kabisa uvuze ati ce ibimbabaza ni vyinshi Oya. hari aba ex b'abakobwa n'aba ex b'abahungu rega bafite aba ex b'abahungu? Aha ndaguhira. Umevye gutara aba ex b'abahungu umuntu akwemeza ikintu ko ari ciza kumva ari ngamba aramugambanye akakwereka ko muri kumwe mutari kumwe afise inyungu ziwiwe je murandaba bro urazi igituma ndakubwiye murandaba akarorero iyo umuntu agukeneye arakwereka umutima mwiza kubera abakeneye inyungu ziwiwe tuvuga abandi kari babi nabwo turi babi kubarusha azi kuravuga uwundi muntu kandi mubi uye muntu ni mubi we nawe ntibiravye mu mutima wawe we nawe gutipfa kuri mubi we nta defo bo gutorako nta defo ugashugenda ngako ma commentaire uje muntu ni mubi none wewe nturi mubi uri Jesus uri Yesu icyo cyo manda vyumba cyane nk'abantu mugo niba abantu bakoreshwa na satane bagendana ikibi hari umuntu aneze gubabaye atanezerwa yuko ubona wambaye n'akarato cyo ndabizi hari umuntu yigeze kuwimbwira w'umugenzi wanje wa kera kwigeze kuyaga ngombe madesa ngombe gajewe nguratsikera ko nari fisi inzigo umbonye ngo wambaye nk'akantu kiza ngo naripfuza ntari bwakizwe mu mutima yaranaroga yarabimbwiye ngo yararoga ngo yararanga mu kaburi ko tuyagira nyene ikarambwira ati sori ubuzima bwiwe nikoce nduguruka tukaga n'umuntu ntavyo kwigira ngo VIP sete VIP aturi kwisi tuyisiga ngaha ati rero yarara mu kaburi arambwira ati je ndarababara ati mbonye umuntu yambaye neza canke ari karatera imbere aho naba ndakuroze sa kumbe nuko nkamwumva akavuga ati kumbe nuko tego nyuma munace munzana kagati eti abisi tibararura n'umururazi niyo mpamvu na Yesu yacigira mu ijuru bayuda mubambe ngo Yesu nabambwe yo abisi oya nukuri kwimana tugabanye insego waraye ntacyo natse gukora kubabwira man ubutumwa buravuga ku ma YouTube ku ma Facebook nta kwitwaza uruwari yego kweri sana Nuyu onya yes ijabo rya nyuma kwakunzi bacu uno munsi abantu bashobora gushigikira so batira yaragize icyuguhezagiza kumbure ejo canke rya ejo ashobora kuzana andi mafaranga ari menshi umvise we nawe rero ivyo nguma nkubarira kuko cunzana mu bindi Superbat jewe bavuze ati wevuga Superbat akazi kayo ikora kandi nasanze akazi wahejeje ukavuga abwe nibaguhe kontra yo kukwezi basi baguhe kontra yo kukwezi nukuri kwimana nukuri jewe ntobona amajana 5 baguha 5 ku kwezi oya niyo baravyumva nabo nyene amajana 5 mu nukuri kwimana sinanje uratse ubukumu wa Superbat wayibonye nakare abantu kuntu basaze abafana bose ngo sikuri Superbat yego ico nico novuga hama abafana nkabakunda sana bagume bankurikiranye baraba amadesa soza kishwe yego nuko yes abakunzi bacu basanzwe bagukurikirana ariko kandi mbega nk'umuntu ashaka kugushigikira mu buryo butandukanye yo turondera amakandi tubahuza n'abasanzwe bagushigikira kugira ngo bagutemwo nukuri Imana yobikoze kandi Imana umuntu afise umutima wo gutanga sinatasha wenyine canke Superbat ndatse hari n'abandi benshi afise umutima wo gutanga ugasanga ariko barana umuntu atanazo avuga tujya umuntu arampaye ikintu niko ariko aranashima ati ko umuntu adashima ntashima ati umuntu agwaye ikintu n'umuntu araryoherwa ati umuntu afise ikintu cyo gushima kandi nashima kuri n'ukuri cyo nashaka bampindure telefone ni dokombe dokombe kwera baragira
ni benshi bobikora n'akamoto bukangurira sino kuri ndabisavye Imana nta nsuka nicumana nafukama se ndabitifi n'ukuri yanywe kandi Imana ntaco yakwiye data ni rya mwana ni rya mutima mweranda amen Imana ndasengeye aba diaspora ndasengeye n'abantu bariko barankurikirana n'ukuri je nisabiye amadesa ndaciye bugufi nisabiye n'ukuri ubufasha bwinshi n'ukuri munteze imbere n'ukuri Imana ibahezagire aba diaspora murondere muronka muzogaruke amahoro Imana ibarinde izo ntambara ziriyo muzogaruke amahoro Imana ibahezagire abo tugwana s'abantu turabasengera Imana ibahezagire amen 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 yitwa Amadesa ushaka kumushigikira amurondere kumbure mu bitandukanye ndamushimiye cyane rero muzee asante sana zeri yuko kandi vuba cyane sura tubonane kwanza kandi nanje ducunkoresha interview ndiko ndashima yasengesho nafuka yaraciyemwo asante sana rero musigare yes ndabashimiye cyane gose mwege mwese muradukurikirana yari Amadesa ukeneye kumushigikira mu bitandukanye amafaranga no kubaho muri buno buzima mwana ko afise impano bitandukanye asante sana